izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije. Mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo cya Yakobo. Ku kigabane cyaho cya kabiri kuva ku karongo ka mbere kugeza ku karongo ka 13. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ukudasobanura mu gutanga icyubahiro. Bene wacu nimugire abo musobanura mu bandi mu kwemera mufitiye umukama wacu Yesu Kristu nyene ubuninahazwa. Mu ikoraniro ryanyu nihinjiramwo umuntu yambaye impeta y'inzahabu n'impuzu zisayangana, hakinjira n'umworo yambaye udushambara tw'umwanda, namwe mukitegereza uwambaye ibisayangana mukamubwira muti niwicare hano heza. Uwo mworo nawe mukamubwira muti wewe hagarara hariya, canke muti icara hambavu y'ibirenge hambavu y'indava y'ibirenge vyanje. None se ntimuba musobanuye bamwe mu bandi mukagenza nk'abacamanza biyumvira ibitaroranye? Nimwumvirize bene wacu nkunda. None aboro mu by'isi sibo Imana yitoreye kuba abatunzi mu kwemera, kandi ngo batorane bwa bwami yemereye abayikunda. Ariko mweho mukengera umworo. None abatunzi sibo babatwaza umukazo, bakaba aribo babakwegera imbere y'abacamanza? Sibo batuka rya zina ryiza mwitiriwe? None rero nimwaba murangura rya tegeko cami nk'uko biri mu vyanditswe ngo urakunda mugenzawe nk'uko wikunda wowe nyene, mugira neza. Ariko nimwaba musobanura bamwe mu bandi mukora igicumuro, kandi muzohinyuzwa n'iryo tegeko kuko murirenga. Ubuzigama itegeko uko riri, hanyuma agatsitara no ku ngingo n'imwe, aba acumuye kuri zose. Nkako uwavuze ati ntusambane niwe yavuze kandi ati ntiwice. Uramutse wishe naho utosambana uba urenze itegeko. Nimuvuge kandi mukore nk'abakwiye gucirirwa urubanza na rya tegeko ritugira abidegembya. Nkako urubanza ntirugirira ubuntu umuntu aterekana ubuntu, ariko ubuntu burarengeye urubanza. Bene wacu muri Kristu Yesu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Haleluya, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo ukudasobanura mu gutanga icubahiro. Muri iki gitabo cya Yakobo tugeze ku kigabane cya kabiri. Akarongo ka mbere karavuga ngo bene wacu ntimugire abo musobanura mu bandi mu kwemera mufitiye umukama wacu Yezu Kristu nyene ubuninahazwa. Haleluya, amen. Umutumwa Yakobo yaravuze ati bene wacu ntihagire ubusobanura abandi, ntidusobanure bagenzi bacu. Umuntu wese akunda Yezu Kristu, yubaha Yezu, arakunda umuntu wari we wese bitarabye ngo numukire canke ngo numukene. Imana yo mwijuru iduhe kwitahura cane. Reka tubandanye twumve ingene atubwira. Kuri kabiri haravuga ngo
mu ikoraniro ryanyu nihinjiramwo umuntu yambaye impeta y'inzahabu n'impuzu zisayangana, hakinjira n'umworo yambaye udushambara tw'umwanda. Ngo mu ikoraniro ryanyu nihinjiramwo umuntu yambaye inzahabu, impeta y'inzahabu, yambaye impuzu zisayangana, ngo hakinjiramo n'umworo yambaye ubushambara mu ikoraniro, mu rusengero canke se mu minsi mikuru dukora. Gatatu akavuga ngo namwe mukitegereza uwambaye ibisayangana mukamubwira muti niwicare hano heza, uwo mworo nawe mukamubwira muti wewe hagarara hariya, canke muti icara hambavu y'indava y'ibirenge vyanje. Mana yo mwijuru iduhe kubitahura cane. Bene wacu, uwo ni Yakobo, bene wacu mwikoraniro ryanyu mu rusengero, handi naho cese mu masinagoga, mu minsi mikuru, ngo nihinjiramwo umworo n'umukire, ukaraba umukire ukamubwira ngo icara haheza, ukaraba umworo ukamubwira ngo wewe niwicare genda uhagarare hariya, canke se icara hirya y'ibirenge canke hirya y'indava yaho basezeye. Uko nukurobanura. Nta cyubahiro umuntu yemera Yezu Kristo ntakora ibyo. Twisunze mu masengero abantu nibabona abantu b'abategetsi cyangwa umuntu bazi ko ari umukomeresa akomeye, umuntu bazi ko afise amafaranga akomeye, umuntu bazi ko afise abiwabo b'abakire bazwi, bagaca bamuzana, mbere bikanashika abari bazindutse mu misa bicaye ku ntebe z'imbere canka biyicariye ahantu heza bakababwira nimuhaguruke mugende guhagarara hajya canke turaje tubaronderera ahandi mwicara, mugabo haraje umushitsi w'iteka tugomba kwakira. Rero abemera Yezu Kristo, Yakobo arabitubuza ntitukarabe umworo ngo tumusubize inyuma canke tumwicarike kubisanzwe. Reka nongere sigure neza hano hantu. Kubisanzwe urashobora gukora umunsi mukuru, hakaba ibyubahiro, hakaba ibibanza by'abashitsi biteka, mugabo wewe wakoresha umunsi mukuru uzumenye ko azoza n'abantu bato utegerezwa kubicarika imbere, utegerezwa kubaha ikicaro cyabo nabo ukabicarika. Mbese ukafata iki gipande cy'abakire n'iki gipande ukagishira cyangwa umurongo, iyi ntebe ikaba yaba data wanje biyubashe, ariko inyuma y'iyo ntebe hakaba abandi b'abakene, inyuma kandi hakaba ukabavanga. Aleluya, ukabavanga. Si yo kuraba ngo wigarurira abantu bakize cyane se, ariko na cyane aho Yakobo ko yavuga ati mwikoraniro ryanyu, ukabona hinjiye umuntu yambaye inzahabu, ukabona umuntu nyarucari yambaye udushambara, ntumwirukane, ntumusubize inyuma, reka kumuhohotera. Ibyo rero mu masengero birabamo cyane. Yakobo rero avuga ati abemera Yezu Kristo bose ntibakwiye kurobanura ngo babone ujya arakize canke arize canke ni umunyacyubahiro runaka. Icyubahiro uri kuraho uwo mu boss, uwo mukire, gihe nujya mworo, ntumukumire, ntumubwire kuza guhagarara, ahubwo reka turabe ibindi Yakobo abandanye dusobanurira. Kuri kane haravuga ngo none se ntimuba musobanuye bamwe mu bandi mukagenza nk'abacamanza biyumvira ibitaroranye. Abacamanza murazi ko iyo umushiriye urubanza
yiyumvira ingene aza kurugondagonda, akiyumvira ukuntu aza kubihinyanyura kugira bose banezerwe canke kugira ababaze bamwe apendekeza abandi bivanye n'icyubahiro bajya abantu baba bafise. Imana idutabare cyane. Gatanu havuga ngo nimwumvirize bene wacu nkunda, ngo bene wacu yego basi. Yakobo ngo nimwumvirize bene wacu nkunda, kunda aradukunda twese ariko arabitubwira. None aboro mu by'isi sibo Imana yitoreye kuba abatunzi mu kwemera, kandi ngo batorane bwa bwami yemereye abayikunda. Ngo aboro mu by'isi n'ibimana yahishuriye iby'ubutunzi bw'ijuru. Buriya abana b'Imana ugiye uragenzura urabona burya keshi abihebera Imana usanga benshi baba bavuye no mu miryango y'abantu bikeneye, mugabo Imana ikatora muri bajya nyene bakaza kwihebera Imana. Imana iratora abantu bene twebwe baciriritse basuzuguritse, ikatuduha amabanga y'iby'ijuru. Imana iraraba umuntu uko ameze ikamugira ikintu runaka abantu batokwiyumvira ko cyoba kuri uyo muntu. None rero niho dusanga urumva usoma Bibiliya ucubona bajya ba Dawudi bose ingene byagiye bigenda. Rega nujya Salomo yavutse kuri Mukawuriya, nawe yari yavutse ku mugore canke yari yavutse mu bundi buryo, mugabo kubera Imana ntiyapendekeza abavutse mu buryo buzwi cyane, ariko ikaraba ab'intege nke ikabashira imbere, ikabakomeza, ikabiyigishiriza. Ngo abatunzi rero kandi noneho mutugiye no kubiraba abantu b'abakene bitwara basha, abakene ntibacererwa mu misa. Rero tugarutse kwiriya ko bavuga ngo mwikoraniro ryanyu nihinjira, iribaze nko kubona Nyarucari yizindukiye kare, yagiye kare ngo aze kwiyicarira ahantu abona neza kuri altari, yiyicarira atuje, mugabo akaza kubona barajeti wowe have hinga tukuronderera ikindi cyicaro bakamukura. Kandi ibyo bintu muri Gatolika biriyo, mu Bapentegoti biriyo, mbese mu madini nka yose birimwo. Ndiko navuga ibyo nagiye mbona birimwo. Rero ibyo Yakobo avuga ati si byiza muba muri ko murarobanura. Nje nibuka igihe nigeze kuja ku manota y'abana, umwana wanje yahora yiga i Burundi, hanyuma turagenda, musaza wanje aparika imodoka ahantu, ayiparitse noneho abasekirite baca baraza baramubwira ngo kuri iyo modoka uyegezeyo uze kuparika hariya. Arababaza kubera ngo kugira abandi baza kuza nyuma ngo babone aho baparika, ngo wowe ngo gera inyuma ngo ugenze ukuntu. Jewe nze guparika hariya, icyatumye nzinduka kwari kugira nze kuronka parking nziza. Rero sindahava, ntibyakuye nyene yavuze ati muvemo je nubwo ari imodoka twigiye ayishira. Rero kubera ijambo nyene yabishwe ryamaringaruka ko ngo icyatumye nzinduka kwari kugira nze kuronka parking aho nipfuza. Rero umworo cyangwa umuntu yazindutse kugira aze kwiyicarira aho yipfuza mu rusengero, mugabo barahamukuye. Ibyo rero Yakobo avuga ati abana b'Imana bubaha Yezu Kristo ntabwo bakwiye gukora ibyo ngo nuko babonye umukameresa akomeye cyangwa umutegetsi akomeye uca ufatanya rucara umukureyo. Oya, nyimba wamwubashe muhigira agatebo ugerageze uraba ahandi yimuterera, mugabo udahagurukije bajya boro nabo bahikicaro kubwo ubakureyo. Na cyane cyane abantu b'abanyokuru, abantu b'abatama, abantu b'ibimuga bakeneye kwicara ahantu hari safe. Turabandanya. Nimwumvirize bene wacu nkunda, none aboro mu by'isi sibo Imana
yitoreye kuba abatunzi mu kwemera kandi ngo batorane bwa bwami yemereye abayikunda. Murantunga nasubiye inyuma. Gatandatu ariko mweho mukengera umworo, none abatunzi sibo babatwaza umukazo, bakaba aribo babakwegera imbere y'abacamanza. Ngo abatunzi nibo badukwegera mu ngorane, sibyo bana b'Imana? Abatunzi nibo badukwegera mu mburane, mu manza, umutunzi akakunyaga. Nabo babandi b'abanyamategeko b'abacamanza bakiyumvira ngene baza guhirika urubanza kugira bapendekeze abo batunzi. Imana idutabare cyane. Mba ndi kwihutisha odi, ariko reka tuje kundi. Sibo batuka rya zina ryiza mwitiriwe, ngo nibo batuka abatunzi, abantu bakomeye mu isi, ngo nibo batuka rya zina ryiza twitiriwe. Izina ryiza twitiriwe n'abakristu, kuba umukristu. Abatunzi nibo barihonyanga bakatwononera. 8 none rero nimwaba murangura rya tegeko cami nk'uko biri mu byanditse ngo urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wewe nyene, mugira neza. Aravuga ati turangura itegeko neza. Rirya tegeko rinavuga ngo urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wewe nyene. Rero nyimba dukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda, mu makoraniro ntidukwiye kuraba boro ngo tubegeze inyuma canke tubicarika hatariho canke tubahagurutse, ahubwo dukwiye nabo kubagirira neza, kubashira imbere, kubicarika mu cyubahiro. No mu manza dukora mu bukwe, mu ma birthday, bajya boro bahena bikicaro, utaravye ngo ngo yambaye nabi, yambaye ntikwije, ibintu nk'ibyo. Mugirire neza. Niba ubona umenga biramara amajaranuka, kuki utomutora kwibarabara yaje kuvumba ko ukamujana mu nzu yawe, ukamwereka ari dushe ti oga, ukamugurira igitenge kiza canke agasuti keza akambara, canke agakanzu keza. Nuwo n'umwana ko n'akarorero, umwana ukamuha agakanzu keza, nawe akaja mu bana bawe uri kuragirira birthday, uwo mwana nawe akanezerwa. Abana b'Imana, hariho ibintu mwisi je byama binyigisha. Ubushize hari ahantu twagiye kuri birthday y'umwana w'umuzungu, n'uwanje akaba yatumiwe kuko abana babakize baba batanze ama invitation. Ariko nyuma naje kugiye kumutora ndi kumwe n'uwundi mwana w'umukobwa wanje. Umuzungu umwe aramukunda kuko bakundana n'umwana wiwe w'umukobwa, aranyiyegereza, ambonye nguri mama wa naka, mbona kunza abana banje, arabagurira ibintu, arabagirira. Iyo mubona mu rukundo numva mbise niga ikintu kidasanzwe, kuko hariho abazungu babona umwirabure bakamwinuba, n'abandi bakwiyegereza. Mbese urwo rukundo ukabona ko ari mu rukundo rwa Yesu Kristo. Haleluya, amen. Rero twige gukundana. Umwana ukamugurira impuzu, ukamushira mu bandi bana bawe, akaryoherwa, ibyo arimo byose akabikora yumva nawe anezerewe. Wamwitoraguriye ajya kwibarabara. Numva no guturorero twishi. Reka tubandanye, reka tuje kwicenda. Ariko nimwaba musobanura bamwe mu bandi, mukora igicumuro kandi muzohinyuzwa n'iryo tegeko kuko murirenga. Ngo dusobanura bamwe mu bandi ngo tuzohinyuzwa n'iryo tegeko. Twihute. 10 ubuzigama itegeko uko riri, hanyuma agatsitara no ku ngingo nimwe abacumuye kuri zose. 11 nkako wavuze ati ntusambane, niwe yavuze kandi ati ntiwice. Uramutse wishe naho utosambana uba urenze itegeko. Imana idutabare cyane. Bana b'Imana, ngo wavuze ngo ntiwice, niwe yavuze ngo ntusambane. Uramutse usambanye ubucumuye nk'uwishe.
uramutse wishe nubwo utoba wasambanye mwese ni mwacumuye. Ubwo rero nitwo tutagiye turiyorohereza twumve ko amategeko 10 y'Imana turayazi. Ntusambane. Nimba rero kuko hari aho twiyorohereza ko ntasambanye, gusambana si ikicumuro kibabaje, ariko kumbure kwica ukumva ko kwica umuntu kibabaje cyane gusumba gusambana. Kumva gusambana nibisanzwe, ariko kwica umuntu nacyo gusesa amaraso n'ikindi kintu kibi. Canke se sinibye ujya yibye niwe umenga biroroshe, ujya yisha umuntu niwe bikomeye. Kuroga canke kwipfuza, gukubita mama wawe, gushira isoni abavyeyi canke gutuka mugenzi wawe. Mbega ijambo ry'Imana ritubwira ko wishe itegeko rimwe uba wishe yose. Twihatire rero kubaha ayo mategeko y'Imana, dukunde bagenzi bacu ntitubarobanure, kuko kwica ukunda Imana kuruta byose ntiwogira umutima wo kwica, ntiwogira umutima wo gusambana, ntiwogira umutima wo kwiba. Ariko rero nuko audio ibiri kurihuta, hari ibyo twotandukanya, kuko kwiba hariho canke se kubesha hariho isiguro usanga zitandukanye, canke tukaja mu gitabo cya wenda birangoye kukibuka, mugabo usanga hariho kuvuga ati kuja mu murima ushonje ugakura umwumbati ugahekenya, hanyuma canke ugakura ikijumba ugahekenya, hanyuma ukabandanya ukagenda. Biratandukanye no guca igitoke canke no gusoroma imyumbati ukaja kugurisha canke ukaja guteka. Ariko uje yatoye kaja ko kwihembura, wenda uwo biratandukanye, kuko muri Bibiliya mu isezerano rya kera hariho igitabo kigenda kibivuga mu mayimuka y'Imisiri canke se nuko ndazi benshi murabizi. Ariko rero ijambo ry'Imana, nyimba ukunda Imana kuruta byose, wogomba no gukunda mugenzi wawe. Haha nitwabonye ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda wewe nyene. Ndazi hariho abombwira ati none wewe kudakundana canke ko ndagusabye iki utoma canke wowe ariko Bibiliya tubwira dukundane. Utaravye ati kuko naka ntakora bijya nanje sinokora bijya. Oya, wewe nyimba naka atarukundo afise, wewe gira urukundo. Kumbure ujya acanke jenzo kurabira koko ufise urukundo rwo kwita abandi, gutyo nanje nzogira urukundo kuko narubonye kuri naka. Canke uwundi kuko yambonye ku rukundo yambonye. Umwe wese agira ikintu abandi bo mubonera ko kiza cyotuma abandi bagira umutima mwiza wo gukundana nkuko twikunda. 13 haravuga ngo nkako urubanza ntirugirira ubuntu umuntu aterekana ubuntu, ariko ubuntu burarengeye urubanza. Ubuntu burarengeye urubanza. Ubuntu kugiranira ubuntu bana b'Imana. Umuntu w'ubuntu arakundana, yitwararika gusenga, yitwararika kuza kuraba abandi ku bitaro canke mu misozi, abavyeyi bagwaye, abakecuru badashoboye kuja gusenya canke kuvoma. Mbese akabona ati ujya mwana wa naka ashobora kuba atari karaja ku ishure kuko yabuze amahera y'ishure, ujya mwana wa naka yabuze ikaramu canke ikaye, ukamugirira ubuntu. Ubuntu bugatuma mwikoraniro ubona umuntu yaje yambaye ubushambagara uko Yakobo bitubwira, ukumva umutima wawe ukubwira ati yo ujya muntu kweri uko byogenda kose uwo mugurira igitenge akazaraja mu misa yambaye neza.
hariho abantu bama babikora ugasanga baguriye impuzaboro. Ubushize hari umubyeyi yarungitse amahera mu Burundi anciye ko ndamwereka abantu bamuvunjira mu Burundi, noneho acarambira ati aba nabaze kubamperaya, aba nabaze kuyabamperaya basi. Rero acarambira ati ayo acagutse ubwire ujya muntu ayavunja agende mwibarabara arabe abantu bantaho nikora, umuntu atacyafise, umuntu yarasonje ace ayamumpera. Nukuri byarandenze, umuvyeyi ari ngaha muri Australia pe byarandenze. Ndamubwira nukuri mwibarabara rya Bujumbura harababaye benshi, hari abavyeyi n'abana baryamye ku mabarabara. Uhageze urumva nyene yuko ikigongo kije. Ati rero amahera ndazi uyu muntu ayavunza ndamwizera azoyashikana. Reka tugeze ngaho kumbure tuzobandanya. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen.